Ganiro mugira ico mushikirije kubiba vyavuzwe ivyashitse ingingo zafashwe mu gihugu eka n'ivyiza birahi wanyu ariko abantu benshi batazi. Kaze kuri Radio Bonesha FM tubahaye ikaze. Mubivuze kwiki? Mubivuze kwiki ni kiganiro mugira ico mushikirije kubiba vyavuzwe ivyashitse ingingo zafashwe mu gihugu eka n'ivyiza birahi wanyu ariko abantu benshi batazi. Kaze kuri Radio Bonesha FM tubahaye ikaze. Mubivuze kwiki? Mubivuze kwiki ni kiganiro mugira ico mushikirije kubiba vyavuzwe ivyashitse ingingo zafashwe mu gihugu eka n'ivyiza birahi wanyu ariko abantu benshi batazi. Kaze kuri Radio Bonesha FM tubahaye ikaze. Mubivuze kwiki? Mubivuze kwiki ni kiganiro mugira ico mushikirije kubiba vyavuzwe. Tubaramutse tumwe tubaye ikaze mu kiganiro mubivuze kwiki ni kiganiro kibaka ryo kugira ico muvuze kubiba vyavuze hirya no hino mu gihugu. Mumenyereye gukurikirana ikiganiro mubivuze kwiki ku munsi wa mbere ku wa gatatu no ku wa kane. Ariko rero muri rwarukurikirane rw'ibiganiro bidasanzwe twabemereye ko tuzoza turabashikiriza muri kino kiringo c'imyamamazo aho tuzobashikiriza imigabo n'imigambi y'imigambwe urunani rw'imigambwe n'abigenga bazokwitoza mu matora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine azoba kwigenekerezo rya 5 ruheshi uno mwaka muzoza marakurikirana kandi ikiganiro mubivuze kwiki ku munsi wa 5 uno ku munsi wa 2 kuva isaha 10:05 niyo mpamvu rero turi hano uno munsi hakaba rero ari muri yo ntumbero megano cacu cuno munsi twakira abazokwitoza bigenga mu matora y'abashinga amateka akaba ari David Niyincungu na Pasteur Dieudonne Nahimana. Igano cacu kiba mu bice bibiri mu minota 30 ya mbere twakira David Niyincungu atubwire imigabo n'imigambi mu minota 30 ya nyuma y'ikiganiro naho tuzakwakira Pasteur Dieudonne Nahimana nawe atubwire imigabo n'imigambi yiwe. Turabaha akaryo ko kubaza abatumire ibibazo ku migambi bazoba bashikirije. Ikiganiro mukizwa na Christine Kamikazi, Jimmy Blaise nizo nkiza niwe reko ratuma amajwi abashikira mu kanya twakira umutumire wa mbere. Ivyo vyiyumviro bikurahe uratora ntore twitore indongo zizoturongora ere gutora neza ugatwagwa neza batora nabi naho ibaze nawe amatora natume turyana amatora natume tugwana amatora natume tutumvikana kudasangira imigambi nigutanya bavukana. Dusubire twahikaze mu kiganiro mubivuze kwiki ni kiganiro twabwiye yuko turi mu rwarukurikirane kuko bashikiriza imigabo n'imigambi yabazokwitoza mu matora yimirije hazoba kwigenekerezo ya 5 ruheshi uno mwaka. Tukaba turi kumwe n'umutumire ni David Niyincungu hazokwitoza nk'uwigenga mu matora y'abashinga amateka. David Niyincungu tubaramutse twongere tubayikaze mu kiganiro. Amahoro ndabaramukije namwe ko batwumviriza bose. Egome ko batazi David Niyincungu. David Niyincungu ninde? David Niyincungu n'umunyapolitike watamugambwe ubu arimwo ndigenga. Hanyuma sijyambe nitoje muri aya mabanga kuko ni 2020 nanitoje muri aya mabanga yo kwitoza nk'uwigenga mu mashinga amateka mu ico gihe cari mu gisagara ca Bujumbura muga kubera indinganizo y'ubu ari intara zitanu unitoza mu ntara ya Bujumbura yagutse. Mu ntara ya Bujumbura yagutse mwavutse ryari? Nivyo ndacari muto muga politike ndayikurikirana hafi navutse itariki 2 z'ukwindwi 1986 ku Musaga mu Gasekebuye mu gisagara ca Bujumbura. Kubera iki mwahisemwe kwitoza nk'abigenga? Nivyo turavye ingene n'amashinga amateka y'u Burundi yubatse
kuva Burundi bwikukira ni inama nshingamateka yubatswe ku migambwe usanga iserukiwe imigambwe niyo usanga iri mu nama nshingamateka rero kenshi uca usanga abo bashingamateka bavuye mu migambwe kenshi baja kuvuga ivyimviro n'ivyivugo vy'umugambwe ntibashikiriza cyane cyane n'uwo bafise ico ashigomba gushikiriza bwatwe kiwe abona yuko cokosorwa usanga atagishikiriza kuko abafise intumbero y'umugambwe agenderako rero tuvuga tuti none ubu niho bahageze yuko umwe n'uwigenga atari mu mugambwe ashobora kuja mu namashinga y'amateka agasekura abanyagihugu akavuga ivyo abanyagihugu nyene bashaka bitarinze guca mu mugambwe ni nta mpamvu twaciye dufata iyo ngingo nk'uwitoza nk'uwigenga tudaciye mu migambwe kuko urabona yuko benshi namashinga y'amateka n'umunsi ngene yubatse bafise modor dusanga bahawe n'umugambwe bagenderako mu gutora amategeko mu kugirane uca usanga rero batavugira abene igihugu mu bibazo byabo usanzwe bafise yego mwe mwavuze yuko hatari rya mbere muzaba mwitoje nk'abigenga ico gihe cyose mwitoje nihenze nimwigeze muronka intebe mu nama nshingamateka kubera ko bitabaciye intege n'ubu muguma mubandanya murakoze cyane mu 2020 nanitoje nk'uwigenga mugabo mba uwa kane mu gisagara cyose ca Bujumbura ko ico gihe hatanga umugambo SNL hasura CNDD-FDD hasubira iprona intebe yatwawe witwa Gaston Sindimo aca asubira jewe n'amajwi 2600 voix 2662 mugabo amategeko yari yugaye itegeko rigenga amatora ryasaba n'ubu niko rusanzwe bimeze nivyo tuguma duhimiriza dusaba abajeje gutora amategeko ko amategeko yahindura kuko twasanze umuntu ushinga amateka yigenga kugira atogwe n'imiburiburi nuko aba yaronse ibice 40% mu ntaba yitorejemo yabatoye muga ukaca usanga umugambwe usabwa ibice 2 ku rwego rw'igihugu urumva rero harimo kamwana wa mama nk'ico gihe urumva amategeko niyigeza kurikirwa twagumye dusemerera yuko witoza mu bashinga amateka nk'uwigenga bo mufata kumwe nk'imigambwe kuko imigambwe isaba ibice 2 ubu murafise icizere none ko mwasubiye cyo tuvuga kuvumirira mwasubiye kubandanya ngo mwitoze kandi tuye twarabisavye kenshi yuko iyo pourcentage yo manugwa ikaba 2 kwijana nkuko abanyabigambwe bisaba mugabo nitwigeze twumvigwa n'ubu tuko twitoza nk'abigenga kugira ngo intebe cyo bitwa mu gifaransa siège utegereza ko ufise n'imiburiburi 40 kwijana mugabo tuye tubanaye tuvumiriya kugira ngo mu mategeko azoba amande mu misiri imbere iyo pourcentage ivyo bice bisabwa nk'uwigenga bashobora kubimanura bashire nk'abanyamigambwe Ego me David Niyoncungu mwavuze rero ko muzokwitoza mu ntara yagutse ya Bujumbura hamwe rero abanyagihugu bo bizera bakabatora mubafitiye imigambi yahe murakoze muvuge imigambi mikuru ego bo nko mu gisata kijanye no kwiyunguruza twasabye yuko kubera abanyagihugu na cyane mu gisagara cya Bujumbura bigoye kwideplacer twasabye yuko leta yobirabangira nk'ivyuma nka tukutuku amamoto makinga bisubire kuza biradeplacer abantu gushika mu gisagara cya Bujumbura hariho nivyo nk'amatukutuku n'amamoto arakoresha ibitoro mugabo hari igihe umuntu usanga yihuta afise urubanza agiye ko canke inama agiyemwo iyo afashe akamoto kakamunyarukana mu gisagara ca Bujumbura biranyaruka hako aja gutonda arindiriye imodoka umwanya munini rero twasavye yuko ivyo vyuma tukutuku amamoto makinga yosubira kugaruka mu gisagara ca Bujumbura igereze tuzotogwa ico kintu tuzogisaba leta y'u Burundi kandi twizere yuko izobigora ikindi naco nzosaba nk'uwatowe no kwicara hamwe turondere uburyo bukwiye kugira igitoro gisubire kuboneka nka mbere kuko igitoro kibuze ibindi byose umwene gihugu asanzwe akoresha mu buzima bwa misi yose bica biduga ubuzima bugaca buzimba ku mwene gihugu muzokoresha imikonyuro yahe kugira ngo gishobore kuboneka ivyo byose bisabwa leta nk'uwatowe tuzokwicana leta na cancana ushikanganje bijejwe n'ibindi turondere umukuru w'igihugu tumusabe yuko tokwicara hamwe kugira turondere amafaranga mvama kungu ko igitoro cyanze gikoreshwa n'amafaranga mvama mukungu twicarana nk'abatowe turondere amafaranga igitoro gisubiye kuboneka nk'ubwa mbere ikindi nzokora uko nshoboye uburyo
uburyo mu bisata bisanzwe bikorana na leta kugira dukingire inzuzi mu gisagara ca Bujumbura. Inzuzi mu gisagara ca Bujumbura urabona zamaze amazu kwera imvura iragwa nyinshi, mugabo uno munsi urabona ko leta itari karavyitaho cyane. Abanyagihugu nibo bahahombera. Tuzokwicarana rero na leta kugira ngo tore ico kibazo, inzuzi za leta tuzikingire kugira ngo ntizishobore konona amazu ya bene gihugu. Ikindi naco gikomeye uno munsi ni gisata ca rigidezo. Nta matara akwiye hari, nta mazi akwiye hari mu bene gihugu. Tuzokwicarana na leta muri ico gisata nyene mu bushinganganje bujejwe amasoko ntangaguvu kugira amatara ashobore kuboneka agwiriye, cyane cyane nko mu ntara ya Bujumbura. Urabona namwe bwe ngaha amaradiyo ari imuzumva umucanwa ucitse biki, nta mazi ahari, birababaje kandi ari umugwa mukuru w'ubutunzi. Ikindi naco nzohimiriza leta gukura mwibarabara abana basegerereza. Urabona ko abana basegereza babaye benshi mu gisagara ca Bujumbura. Leta ibaronderere ikigo ibigishemwo gukunda igihugu. Abana bave mwibarabara, urabona baguma biba abantu biki, bave mwibarabara. Leta ibarondere ikigo kijejwe babigishe gukunda igihugu, hanyuma mu nyuma baje kwigisha gukunda igihugu baze babasubize mu mashuri. Ivyo rero tuzobisaba leta kuko niyo ibijeje cyane. Ikindi kibazo gikomeye uno munsi connexion mu gisagara ca Bujumbura. Muri ville ari abantu ngaha kuri bata, aho muri ville hose abantu bakoresha ama telefone kugira ngo bibesheho mu buzima bwa misi yose. Mugasanga hagati muri ville nta na connexion ihari. Tuzofata ico gisata za ARCT twicarane connexion iboneke kuko uno munsi abantu bose bafise ubuzi bwa leta. Abantu baza kwisumamo bakoresha ama telefone nga muri ville. Ugasanga ikintu ari karakora ari karateshaje karakorondera kirabuze, ugasanga nashoboye kubeshaho umuryango wiwe. Nikijanye n'amabarabara ameze nabi nzosaba leta kuko umucinga amateka ntiyova yubaka amabarabara. Nzosaba leta tuje hamwe turondere aba partenaire baze kuyasubiramo. Aba partenaire kuko amabarabara yo mu gisagara ca Bujumbura no kuri ateye isoni. Iyo haje abashitsi hoho turumigwa ucisha abashitsi mu binogo nibiki. Tuzosaba leta rondera aba partenaire basubiremo aya mabarabara, abamarabara meza kuko ngoma ndabigaruka ko ni gisagara c'ubutunzi. Babizi umugwa mukuru w'ubutunzi, urumva umugwa mukuru w'ubutunzi tegereza kuba ari umugwa mukuru ufise amabarabara meza. Hari kijanye n'amafaranga y'u Burundi, ifaranga y'u Burundi riguma ritagaciro. Tuzosaba leta nyene duciye mu ntuze mu banki nkuru y'igihugu twicare ikibazo c'ifaranga y'u Burundi ribandanya gutagaciro, turabe uko twobigenza ifaranga y'u Burundi isubire kugira agaciro. Kuko uno munsi uragenda ku soko ufise ibihumbi, kera ufise igihumbi canke ibihumbi bibiri uragenda ugasoma ku soko ukatana ukagaburira abana. Uno munsi nawe ufise inoti imwe y'ibihumbi 10 nushobora kuramo n'ikiro cy'ibiharage n'ikiro cy'umuceri, ifaranga riguma ritagaciro. Tuzokwicarana na leta na cyane gisata kibijejwe BRB kugira ngo ifaranga ry'u Burundi risubire kuronka agaciro. Ikindi naco rero ninashika nkatogwa nzorondera ibiro ngaha mu gisagara ca Bujumbura, abanyagihugu bazoze baranyitura. Ari byo nshoboye ndabibafashe, atari byo nshoboye naho ndabashikira imbere cyane nk'ivyo bakeneye muri leta. Yego ni abanyagihugu hamwe baramutse bakabizera mu gatogwa mwitoza nk'abigenga, uzoba uri umwe mu namashinga amateka mu bandi benshi muzaba muri ko murakorana. Ubona ivyo uzoshobora kubishika ko uri umuntu umwe? Nkuko nagenda bivuga ni ibintu nzoza ndahimiriza kuko uno munsi urabona umuntu akatanga imigambi aravuga ivyo azokora, mugabo iyo umuntu atowe arashiramo inguvu kuvyo aba yarasavye. Nivyo nitoza nk'uwigenga ndi umwe nyene, urumva ndi independent ndi umwe, mugabo nzogerageza cyane byinshi ndabisaba leta kuko je sinitoza nk'umugambo. Abanyamigambo basanga bafise programme politique au niveau national, ivyo bazoshikiriza bagirane, mugaje nk'ukwera ndi umwe hariho byinshi nzobisaba leta. Ijwi ryawe urizeye yuko rizokumvirwa cyane gose. Yego mwumvise kwiganiro hari mubivuze kwiki, turi kumwe n'umutumire David Niyincungu, niwe ariko aratubwira imigabo n'imigambi yiwe
mu gihe mwizera mukamutora hazokwitoza mu matora y'abashinga amateka mu ntara yagutse ya Bujumbura twabemereye yuko tubaha ijambo mukabaza ibibazo umutumire wacu mwakura kuri 39 77 35 94 39 35 hari umunywanyi wa mbere yamaze gushika ku murongo mwiriwe umunywanyi ga telefone kamukundiye asubira agerageze kuri 39 77 35 94 nigutanya bavukana amatora natume tujyana hari umunywanyi yamaze gushika ku murongo mwiriwe Odo telefone turiko turorohereza abanywanyi bacu murabe ko muhagaze hari rezo zifata neza mwongere mushiremwe n'amayinite akwiye kugira ngo mushobore kwakura muterera ivyumviro vyanyu mubaze ibibazo mutumire turi kumwe ni David Niyincungu hazokwitoza nk'Uwigenga mu matora y'abashinga amateka hazoba kwigenekerezo ya 5 ruheshi uno mwaka turimwo akaba yavuze yuko azokwitoza mu ntara ya Bujumbura ni kuri 39 77 35 94 tujyana amatora natume tugwana amatora atume tutumvikana kudasangira imigambwe nigutanya bavukana imoto sindigito narabonye vyinshi iyo himirije amatora David Niyincungu mwavuze imigambi itari mike ni imigambi iri mu bisata bitandukanye kwerekera ivyo bisata mwabonye yuko mwoshira imbere cyane cyane nivyo muravye ingene intara zikurikirana uko ari 5 ivyo abene igihugu usanga bashaka si bimwe nko mu ntara ya Bujumbura ibyo bashaka canke ivyo usanga abene igihugu cane cane barondera sico kimwe n'intara ya Gitega n'intara ya Buhumuza Butanyerera n'ahandi twe twagiye turaraba ibisata cane cane umwene igihugu mutoyi kuko uyu utora umushinga amateka useri kurya mwene igihugu umutoyi rero twagiye turaraba mu bisata cane cane abene igihugu bato bakenera mu buzima bwabo bwa misi yose urabona nko kwideplasa kwiyunguruza ni kintu abanyagisagara wahoja hajya muri ville ukaraba imirongo ihari ni ibintu biteye ubwoba ivyo bintu bisanga amwene igihugu muto bimutusha cyane nk'ibi bijanye n'ibifungurwa biduga ivyo bitusha umwene umunyagihugu mutoyi nibitusha bajya abantu bafunctionnaire bo hejuru bafite bari ku madekra ku makomine bikimuga twe twaravye ibisata nyamukuru biza gutusha ujya munyagihugu mutoyi nico gituma twisunze ivyo bisata amatara urabona ko acitse gisagara kaca cirabura ariko umugwa mukuru ubutunzi urumva ko ari ibara David Niyincungu nuzo kwitoza yigenga mu matora yimirije akabazo kwitoza mu kibanza c'abashinga amateka mu ntara ya Bujumbura turarindiriye ko mwakura mubaze ibibazo mutumire wacu ni kuri 39 77 35 94 amatora natume tujyana amatora natume tugwana amatora kuva kwigenekerezo rya 13 rusama kugeza kujya 2 ruhesha no mwaka imigambwe inani z'imigambwe hamwe n'abigenga bazokwitoza mu matora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine ategekanijwe kwigenekerezo rya 5 ruheshi uno mwaka bazo bariko bariyamamaza abashikiriza abanyagihugu imigabo n'imigambi yabo ni muri iyo ntumbero radio bonesha FM yabateguriye urukurikirane rw'ibiganiro bidasanzwe kuva kuri uyu wa 3 igenekerezo rya 14 rusama kugera ku igenekerezo rya 2 ruheshi uno mwaka muri ibyo biganiro bidasanzwe radio bonesha FM izobaha akanya ko gukurikirana imigabo n'imigambi y'imigambwe urunani rw'imigambwe hamwe n'abigenga bazokwitoza mu matora yimirije muzohabwa akajya ko kubaza ibibazo ku byo bazoba bashikirije ibyo biganiro bidasanzwe muzobikurikirana ku munsi wa mbere ku wa 3 no ku wa 4 kuva igihe cy'isaha 9 gushika igihe cy'isaha 10 z'umuhingamo muzobikurikirana kandi ku munsi wa 2 no ku munsi wa 5 kuva igihe cy'isaha 10 gushika igihe cy'isaha 11 z'umuhingamo kaze nimutangwe amatora
turacari umwanya w'ikiganiro mubivuze kwiki mu rukurikirane rw'ibiganiro bidasanzwe byo bijanye no kubashikiriza imigabo n'imigambi y'abazokwitoza mu matora yimirije. Turi kumwe na David Niyincungu azokwitoza nk'uwigenga mu matora y'abashinga amateka mu matora yimirije. Mwakura kuri 39 77 35 94 39 77 35 94 abadashoboye kwakura barungika ubutumwa kuri Facebook bonesha makuru ubutumwa bwanyu turabusoma. Abavamana amaraso bagiye hehe, abakurana amenyo baciye hehe, bagashinge n'abarukoti, ivyo byose nivyabaye mwene gihugu b'amaso, sibarinja byiza amatora, amasoko yabigura yarahombye nsigurira, mwene gihugu b'amaso sibarinja byiza amatora, bimamara natume tujyana amatora, natume turwana amatora, atume tutumvikana, kudasangira imigambwe ni gutanya abavukana, amatora natume tujyana. Egome David Niyincungu tubarabye muracari mu rugero ugugwaruka mu migabo n'imigambi mwavuze ntaco mwavuze kubijanye n'ugwaruka, mbega ibijanye n'ugwaruka byo ntaco bibaraje kwishinga mu bijanye n'imigambi yanyu hamwe mwotwogo. Nivyo ugwaruka twarabishizemwo gisata cijanye n'indero, murabona yuko no musi amashuri aguma aba menshi, hanyuma ko aba menshi kenshi akanovera k'indero usanga kariko karatituka. Rero twavuze tuti hamwe nitwatogwa mu gisata c'indero tuzokwicarana n'ubushikiranganje bw'indero twigire hamwe ingene ico gisata cosura kuronka akanovera nka kera, kuko no munsi urabona ko abanyeshuri umunyeshuri uraheruka umurungitse ku ishuri akaba ari karatembera ngaha mu gisagara akarindira amasaha yuko agera agataha, ukibaza wewe nk'umuvyeyi wiwe yuko ari ku ishuri kumbe umunyeshuri ntagiye ku ishuri agiye mu bindi, cyangwa usanga nk'abakobwa bagiye mu bindi bintu, muga wewe nk'umuvyeyi ukaba wibaza kuko uri kuriruka n'ubuzima bwa misi yose ukibaza yuko umwana ari ku ishuri kumbe ntari ku ishuri. Rero ico gisata kijanye n'indero hamwe twatogwa tuzokwicara n'ubushikiranganje bujejwe bw'indero kugira ngo indero akanovera mu gisata c'indero gasubire kaboneke, abana bakure bafise akanovera kajanye n'indero. Jere ibyo rero tuzokimangira cyane cyane mu gisata c'indero kwigisha abana bakaja ku ishuri bakiga, kuko abagwaruka niko kazoza kejo. Rero iyo bataronse indero hakiri kare ejo igihugu gusanga kitafise indongozi ziza. Egome twabibabwiye yuko turi kumwe n'umunyapolitike, mwavuze ko muri umunyapolitike. Kuri kinone mutahisemwe kuja mu mugambwe, mwahisemwe ko mwokwitoza nk'abigenga. Nivyo umugambwe narigeze kwa ndi muri wo kandi no mu ndongozi nkuru z'umugambwe. Mwari umugambwe wahe nimba atari banga? Si banga kuko abarundi bose benshi barabizi. Je nari natwara ubwa mbere ugwaruka ku rwego rw'igihugu umugambwe usanya Fodebu iragiryandadaye. Ico gihe umugambwe waramuswa Dr Jean Minani, mu nyuma ndanaduga ndaba umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe nyene Sabanyafrude bunyakurira gijyandadaye, mugabo uwawutwara warahindutse witwa Kodebu, uwawutwara ubwo yitwa Kefani Bizi n'uwatwara uwo mugambwe yahinduye izina yitwa Kodebu. Hari ivyo tutahurije ku bijanye na politique bica bituma rero tuvanye rero kubera na munyapolitike navuze nti sinoca mpya politique uko reka ko ibwirizwa shingiro rinyemera kwitoza nk'uwigenga, nzokwitoza nk'uwigenga, mugabo reka ncangira ko kuri ico kibazo mbwiye muri kazoza ndifuza yuko nzoshiraho umugambwe wiwanje kugira ngo sinzosubire kuza nditoza nk'uwigenga. Niba nkora bavuze kari ikintu kuvumiriya nuzondanya mvumiriya, mugabo n'amatora y'ibihumbi 2030 nibaza ko nzoyajamwo ntari uwigenga,
ahubwo ndi mu mugambi nzoba narashinze kubera ko ufise uwo mugambi cyane ntuwo kwigumira uri Uwigenga ubona ataco birimo kuguma uri Uwigenga nabivuze kare urumva amategeko kenshi baradushiramo amategeko adutega urabona nk'ubu uwitoza nk'Uwigenga nababwiye ko dusaba ibice 40 kwijana ibintu 40 kwijana ni byinshi mu gugasanga umugambwe bawusaba ibice 2 arigire umuntu ashobora kuja kwitoza nk'Uwigenga nivyo bice 2 bisabwa umugambwe ugasanga babirengeje ibice 5 ibice 10 muga kubera ayo mategeko bamaze kuyazirika ati Uwigenga ateza kuba afise ibice 40 kwijana kugira atogwe ukaca usanga wewe waronsa amahigwe yuko umushinga amateka waronse ziri mu za 2% muga ukwera baziritse amategeko bagasha mu 40% ukaca usanga nturose uburenganzira bwo kuja ku mushinga amateka ni nayo impamvu uvuga nti rero ko baziritse ayo mategeko ko mfise iyo ambition yo kuzoshinga umugambwe nzowushinga kugira ngo 2030 nzoje mu matora akurikira hanyuma nshobore kuparticipa nisunga ivyo bice 2 ngo uzoburi n'umushinga amateka bien muyego cyane gose imbere ko turangiza akajambo kanyuma mwobwira kumbura abashigikiye hanyuma muce muvuga uwifuza kubatora azobatora biciye hehe mufise nimero yahe murafise ibibaranga bimeze gute akamontera abanyabujumbura kuko nitoza mu ntara ya Bujumbura nukusidukana niyo nka itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu bagatora inimero 21 jewe ndi kuri nimero 21 kuko twitoza turi benshi hari imigambwe ishika 14 ni naba nihenze nabigenga 11 bari mu ntara ya Bujumbura mwavuze n'ubundi ahapaza yitwa Dieudonne nawe turi kumwe nawe n'igitoza nk'Uwigenga turi abantu 11 nukuvuga uravye rujya rupapuro tuzokoresha ikarata yitora apani karata yitora rujya rupapuro bizwa ruriko urutonde rw'abitoza nko muri Bujumbura ruko ama insigne menshi cyane kuko harimo aba independent 11 rero jewe nkavuga nti akamonotera abanyabujumbura kuko sintera Gitega utanyerera yaje ntera kamo abanyabujumbura kuko niyo ntara ndiko nditorezamo nuko zozidukana niyo nka itariki 5 z'ukwa gatandatu bagatora inimero 21 ni David Niyincungu nitoza nk'Uwigenga hanyuma programme nashikirije ngaha kubera kanya kabaye gatoyi nzoyishira mu ngiro kuko twatangwe kampanye nkaje nzotangura kampanye kundwiza kuja kuri tele ku kibuga iyindi migambi ntagenda shikiriza ngaho nzoshikiriza abanywanyi banje ku rubuga kuri tele Egome David Niyoncungu tubashimire cyane kuba mwari mwemeye kwitaba ubutumire bwacu murakoze cyane ko mwantumiye nejo mukagira ico mushaka ko noshikiriza ku banywanyi imbere ko amatora tangura canke imbere yuko kampanye zihera nditegure kugaruka kugira ngo tuganire Egome mukanya rero nkuko twabibabwiye duca twakira umutumire wa kabiri nawe ni Pasteur Dieudonne Nahimana ni mukanya gatoya gutanya bavukana amatora natume tujyana amatora natume tujyana amatora natume tugwana amatora kuva kwigenekerezo rya 13 rusama kugeza kujya kabiri ruheshu no mwaka imigambwe inani z'imigambwe hamwe n'abigenga bazokwitoza mu matora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine ategekanijwe kwigenekerezo rya 5 ruheshi uno mwaka bazo bariko bariyamamaza abashikiriza abanyagihugu imigabo n'imigambi yabo ni muri iyo ntumbero Radio Bonesha FM yabateguriye urukurikirane rw'ibiganiro bidasanzwe kuva kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 14 rusama kugera ku igenekerezo rya 2 ruheshi uno mwaka muri ivyo biganiro bidasanzwe Radio Bonesha FM izobaha akanya ko gukurikirana imigabo n'imigambi y'imigambwe urunani rw'imigambwe hamwe n'abigenga bazokwitoza mu matora yimirije muzohabwa akajya ko kubaza ibibazo ku byo bazoba bashikirije ivyo biganiro bidasanzwe muzobikurikirana ku munsi wa mbere ku wa gatatu no ku wa kane kuva igihe cy'isaha 9 gushika igihe cy'isaha 10 z'umuhingamo muzobikurikirana kandi ku munsi wa kabiri no ku munsi wa gatanu kuva igihe cy'isaha 10 gushika igihe cy'isaha 11 z'umuhingamo kaze nimutangwe amatora
ntatume turwana Subire tubahe ikaze mu kiganiro mubivuze kwiki mwumvise ko hari ikiganiro kidasanzwe ikiganiro turi mu rukurikirane rwo kubashikiriza imigabo n'imigambi y'abazokwitoza mu matora yimirije abashinga amateka n'abajenama b'amakomine hazoba kwigenekerezo rya 5 ruheshi uno mwaka nkuko rero nari nabibabwiye tugira twakire umutumire agira kabiri akaba ari Pasteur Dieudonne Nahimana. Pasteur turamuramutse twongere tubahe ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane kuma ikaze no gushobora kuma karyo ushaka kubana namwe kino kiganiro. Egome Pasteur mashobora kwidondora abatwumva. Pasteur Dieudonne Nahimana ninde? Nitwa Nahimana Dieudonne, nkaba navukiye muri komine Gasoge mu ntara Muyinga, ariko maze imyaka 30 mba ngahi Bujumbura. Ico gituma no muri kino gihe cyo kwitoza nitoje mu ntara ya Bujumbura kubera ko ndahaba igihe kirekire. Hanyuma ndubatse mfise abana 4, umuhungu umwe n'abakobwa 3. Aba benshi banzi igikorwa citwa New Generation natanguje kimaze imyaka irenga 28 dukorera ngaha mu gwaruka muri kino gisagara no mu gihugu cose. Hanyuma maze imyaka 14 n'umwongere mu ishengero rya Oasis Christian Center rikorera mu Kinindo kuri Avenue du Large. Nkafise n'ikigo citwa Dieudonne Nahimana Foundation cyo gufasha abafise imigambi bariko batangura imigambi ya mu kwiteza imbere. Ndafise n'ishyirahamwe rero rijanye no kugwiza umwimbu yitwa Ubuntu Agency. Muri muzo kwitoza mu matora y'abashinga amateka yimirije muzo kwitoza nk'abigenga kwereka mwahisemwo kwitoza nk'abigenga. Bwa mbere nuko amategeko abitwemerera yuko umurundi wese kwije ibisabwa n'amategeko ashobora kwitoza mu kugira ngo ashobore kugisha terere mu za w'igihugu. Ubwa kabiri nuko kubw'ibikorwa nkora cyane kubijanye ko bacijambo cyo kwigisha ijambo ry'Imana, ikorwa cyo gukurikirana urwaruka. Uvuga uti byo byiza ntagiye ku ruhande rumwe canke urundi kurazi ko ingambwe yagicanishamwe abantu kubera ko basanga kumbure imwe kenshi bigenda ihagaze kuri bicanke biriya bigatuma abantu batahujije ivyiyumviro bataba mu bumwe mu bijanye no kwiyumvira ku neza y'igihugu. Ikindi naco nuko abantu nasanze arabigenga ari benshi, ni benshi cyane mu gihugu batari mu migambwe nabo nyene bivuye ku mpamvu z'ubuzi bakora canke guhitamo kutaja mu migambwe, ariko ugasanga rero ntibaserukiye mu nzego zo gufata ingingo ku buzima bw'igihugu. Rero kubera ko je namwe nkurikirana ibijanye n'ivyo kwigisha uburongozi cyane umuco w'uburongozi nkorera abandi, nico gituma navuga nti kano karyo na karyo keza gushobora gutuma habaho kwigisha uwo muco cyane mu ndongozi z'igihugu kugira ngo bazane impinduka ishobora gutuma umuntu wese aroranirwa. Rero nkuko mu bizi mwaka 2020 naritoje mu kibanza cy'umukuru w'igihugu, byari muri uwo mutima nyene muri yo ntumbero. Si ibintu bishasha abanzi kuva kera cye nk'imyaka 20 ni ibintu namye mvuga nta gishasha kirimo, ariko mu ntumbero cyane kugira ngo abigenga n'abashobore guserukirwa. Nkuko mubivuze mu matora yo mu mwaka 2020 mwaritoje mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ariko ntimwagize amahirwe yo gutorwa, kubera iki mutacitse intege? Sinacitse intege kubera ko intumbero nayifise nibaza yuko ntigeze hinduka, kuko byo kwitoza mwaka 2020 nabivuze mwaka 2020 no kuvuga naci imyaka irenga 20 ndavyitegurira nta gishasha cyari kirimo. Ariko rero nkuko bavuga ati haburana babiri agatsinda umwe canke imiheganwa hamari utsinda karengana. Rero ntibice bitumuvuga ngo ejo sinzosubira gukina, ni nkuko babwira ati equipe yagiye gukina umupira umunsi ntitsinde ejo ntizosubira gukina, kuvuga ngo kwa ko sinashoboye kurengana. Rero nico gituma mvuga nti intumbero yatume ndabikora mwaka 2020 nivyo niyo ikurira ntuma ndabikora n'uyu munsi, kugira ngo hashe kuraba ingene umuntu ashobora kugisha terere mu kugira ngo ubuzima bw'abantu bumere neza gusumba ko bwari busanzwe. Musanzwe muri pasteur gufatanya amabanga yo kuba pasteur no kuyafatanya na politike mubona bikunda? Sinkunda ijambo politike kuko si kirundi, kuko niba bijanye n'ivy'uburongozi bw'igihugu byari bihari kuva kera. Burundi bwari bufise uburongozi kuva kera, ariko iryo jambo politike ntiryari ririho, ryazananye n'abavuga ifaransa canke icongereza.
rero iyo tuvuze politiki kenshi abantu bagomba kuyikoresha gusigura yuko ari ibintu abantu bakora binyuranye n'ifato nziza no kuvuga ngo je mu kubesha bijamo gukora ibintu bitari byiza ariko iyo tuvuze politiki insiguro yayo y'ukuri no kuba umurongozi aroraniriza abantu mu kibano cabo rero umukozi w'Imana nico gikorwa akora mu buzima bwa misi yose no kuvuga ngo nivyo barasanzwe afise nk'umwitware kugira ngo ashobore gufasha abantu gutora inyishu zibazo bafise rero kuja muri politiki cumengo ni ikintu yambuye nta muntu numwe mu bijanye n'ivy'uburongozi bw'igihugu atabijamwo hari ikindi kintu yarasanzwe akora rero kubw'ivyo rero si ibintu binyuranye nta hamwe ijambo ry'Imana ribuza cyane cyane nk'ivyo zo guserukira nk'umunama nshinga amateka nta kazi ka misi yose cyo kimwe nk'igihe nitoza ko umukuru w'igihugu nataza guhagarika amabanga y'ibikorwa byo mu ishengero bya misi yose kubera ko bigusaba yuko uramutse utsinze nibikorwa vya misi yose uhindura ibango ry'ubwungere ntirikuvako mugabo ntuja mu byo gutunganyuza bw'ishengero bwa misi yose rero n'ubu rero ibikorwa vya misi yose by'ishengero birafisa bikurikirana mubwansanzwe no mwigisha bijambo ry'Imana ico ntigihinduka abo muri kumwe mu rushengero iwanyu ntaba hari batavyakeye neza bumvise yuko mugira muje muri ivyo byo kwitoza murazi ingene ibijanye na politike namwe bavuze ko ijambo politike mutarikunda bisanzwe bifatwa hano mu Burundi nibaza ko ntibabara abanyeshengero b'ibishengero iwacu kuko baranzi wari nzuza mu ishengero uzingene niyumvira ngene twiyumvira mu ishengero kandi ishengero rimwe abantu bava mu migambwe myinshi turafise abakenguza amateka ba mu yandi mu migambwe abari mu nama za mpanuza z'amakomine mu migambwe itandukanye bose bari mu burongozi munsi y'uburongozi bw'ishengero kubw'ivyo rero ntitwivanga nuko nk'umunsi nshobora kuja mu ishengero ngunze kubwira ngo muzontore ivyo ntavyo mushobora kuvuga kuko ni ibikorwa bitandukanye hageze kuja mu ishengero mvuga ubutumwa bwiza amaze kunyumva sindabivanga n'ibijanye na politiki yego mwavuze yuko muzokwitoza mu ntara ya Bujumbura hamwe rero abanyagihugu bo bizera bakabatora kugira ngo muje mu nama nshinga amateka mu bafitiye imigambi yayo ikibazo ca mbere nuko nkuba ari mwebwe muko murambaza ntubabaza mugano ushaka kubaza nti maratoye mwaka 2020 niba mwaratoye nituma nasaba kugira ngo munyishure ko sinzi ngene mwari kunyishura ko turi en direct nashobora kubaza nti watoye umushinga amateka wawe yitwa nde kuva mutoye mwasubire guhurira he nigiki wamutumye urashobora kuvuga uti ndafite telefone yiwe no mutuma ashobora kumfasha iki canke kiriye umushinga amateka ashinzwe iki umushinga amateka nuko mu ntwaro rusange abantu bose bagize igihugu babara abantu nibo bashiraho ubutegetsi n'uburongozi bw'igihugu kubw'ivyo rero kuko badashobora kuja bose mu nama kuko dufata kujya kwishira hamwe abanyeshira hamwe bagize ico bita assemblée générale rero iyo ari benshi bacatora baserukira kugira ngo ivyiyumviro byabo bishobore gushika imbere hanyuma abashinzwe ibikorwa byo kubatunganiriza bakore ibijanye n'ivyo bagomba rero ugiye kuraba intumbero ya leta niyo gukora ibikorwa byo kugira ngo abarundi kazi babeho neza ubuzima bwabo mere neza ugiye gusoma ingingo ya 17 mubwirizwa shingiro irakwereka neza yuko leta ishinze kwitwareka ko abantu abene gihugu babaho ubuzima bwiza mugabo rero kugira ngo ivyo bashobore kubishikako abana gihugu nibo baha uburenganzira bwo kubikora kandi nibo banabaha n'uburyo bwo gushobora kubikora inama nshinga amateka rero n'abantu baserukira abantu bose bagize igihugu bafise uburenganzira bwo kuba muri ico gihugu kugira ngo bashobore gukurikirana leta ishinze gushira mu ngiro imigambi yo gushobora gutuma ironiriza abayishizeho kubw'ivyo rero umushinga amateka ni ijisho n'ugutwi n'umunwa w'abarundi baba mutoyi n'abarundi kazi kugira ngo abarabire yuko inama shingwa bikorwa ariyo leta canke abashinze gushira imigambi mu ngiro ko ariko barabikora ku neza y'abashizeho ku neza y'abatoye rero uyu mushinga amateka ahari atiza ko ari umuntu ashikirwa n'abamutumye atiza ko ari umuntu ahanuza abamutumye mbere yuko atora itegeko kubabwira ati hari itegeko rije rivuga ibi mbega mbona bafite ingaruka imeze gute twogemera twojyanga tworihinyanyura gutya rikamera gutya donc ico ni ikorwa cambere ca kabiri nuko ari umuntu
asubira muri babandi bamutoye akabafasha nibitarenze guca muri leta gutorera umuti ibibazo bafise mandi majambo ateza kuza karaba nimba ariho ikiraro conone casambutse muri komine bamutoye nimba ariho umuntu ari mushinzwe intwara ariko ari vyifata mu nabi yateza kuba ari wa wundi agaruka akegeranya bamutoye akababwira ati reka tushire inguvu hamwe iki kiraro tugitarure abantu bashobore kubandanya kurengana canke hari ingorane yihutiwe tubonye iri kwiratera muri kano gace tubayemwo reka ngene shikire kuko abafise ubudahangaga mushobora gushutuma shikira abari mu nzego akababwira ati ni mu bikore gutya kugira ngo abantu bashobore kuroranirwa bashobore kumererwa neza bwa gatatu nuko ari umuntu kandi ashobora kuza kugira ngo aniyumvire n'amategeko atarasanzwe ahari maze amategeko ashobore kuraba ko yoshobora gushigwa kwemezwa hanyuma atume abantu boroherezwa ine basanzwe babaye amatora nihiganwa nko mu bigenga muri ko murahiganwa mushika 11 ico bobwira abarundi Pasteur Dieudonne Nahimana bo mutora kubera iki umuntu wese ugiye kumutora ukwiye kumubaza uti wamaziki umuntu wese ugiye kumutora usubira inyuma ukabaraba uti mbega uyu muntu mu myaka 10-20 abayeho muri kino gihugu ataraza kwitoza yakoze iki kigaragaza yuko hariho umwitwara kefise kuneza abarundi kazi rero mvuze biragoye kwivuga mugabo numva umenga umuntu wese yo kwibaza canke akabaza uwunzi mbega uyu muntu yamaziki muri kahise iyi radio ndayicayemo kuva umunsi wa mbere yugurura naye ndahari nakuva kera itaranitwa n'ingene yitwa ubu niho narindi kuko nabanza mu biganiro ko arivyo ndakora urwaruka kandi ibijyanye n'ibyo gwaruka mwarabonye haba abana bamwe barabatwakwemwe barabara uyu munsi bagatera iteka igihugu bakabantu bageze kure bamwe bafise ibyo bamariye igihugu mu buryo budasanzwe haba inyigisho zijyanye n'umuco w'uburongozi twigisha ugwaruka haba imigambi kwiteza imbere mu by'uburimyi by'ubworozi umuntu agerageza gukorana n'ugwaruka murazi yuko umwaka wa 2018 ku munsi wo kwikukira bampaye ikidari c'intwari kandi sindana umuntu usanzwe ndi umuntu hafi mu bya politike no bango ari kindi kintu babimpereye ko sindigaranja mu vy'imigambwe mugabo nuko baravye ibikorwa vy'ugwaruka no kwigisha no kuharanira amahoro gusubiza hamwe ko barundi n'abandikazi twagiye turashira imbere murabona kino gihugu abantu bose barakomeretse kubw'ivyo twabaye mu kuva muri kahise ka kino gihugu aho abantu bagira ba mu by'ubwicanyi mu nzankano mu macakubiri rero muri kino gihe dukeneye abadufasha gukira ntidukeneye gusubira ahantu dusubira gukomereka ku vyabaye muri kahise aho umuntu adasubira kwinuba mugenzi we amuhora ku vyo badahujije mu vyiyumviro vya politike canke vy'ubwoko n'ibindi vyose ivyo rero byanatumye ndonka n'agashimwe mu Bwongereza aho bashize mu bantu baharaniye gusubiza hamwe kw'abantu mu isi mu bice bitandukanye aho navukiye nakuriye nabikoze mu buryo bugaragara umuntu ashaka kubona ati mbega ibi bintu ko yabikoze atanu buryo afise atanu burenganzira afise uyu munsi yoba ari umuntu naho afise ijambo hawe n'igihugu yo dushikana yo shobora kudufasha gushika hehe rero je nibaza nti ntawo kwirata avuge ngo niwe mwiza gusumba abandi cyangwa ari byashoboye gusumba abandi mugi kibazo umuntu akwiye kwibaza akabaza neza ni uyu muntu yamaziki muri kahise igituma ntakundi bijanye no kuja gutora amaliste mu migambwe nuko ntumenye uwo muntu ugiye gutora wariwe abagize liste nibo baguhitiramwo bagushirako imbere hanyuma rero nabonye nuwo batoye anezereza uwamushize kuri liste imbere ugasanga ntibutse ko kugira hashika ari abantu bamuhaye amajwi ariko itoye Uwigenga abikoze nabi uramutunga urutoke uramuzi jewe nabikora nabi na ahantu hose mwabonye ibintu birafishe by'iwanje ari hama nimero ya telefone ku buryo umuntu azoba afise uburenganzira bwo bwatuye umuntu ashobora kumushikira je namaze kuvuga ni je sinagiye sindiko nditoza akora nkeneye ngiye kurondera ivy'akazi ndakora akazi keza ndafise uburyo bwiza bwo kubaho sindi umuntu niko ndidoga rero ni kubwo gukunda igihugu no kwimvira kazoza kabadukomoka ko umuntu yimvira atejo bazoha mu gihugu kimeze gute cyo gituma naciye mvuga nti n'uburyo je nzoronka mpembwa nzobuhemba abantu bazo ariko barakora kugira ngo bakire ivyiyumviro bivuye mu bantoye bababwira bati ivi ingorane dufise zacu nizi hanyuma ndabimenye ari byo gutwara mu namashinga amateka ndabitware byo kuvugana n'abashinzwe intaro ndabivugane nabo kugira ngo vyukuri umuntu abaye mushinga amateka abe ari umuntu azwi umuntu ashobora gushikira kandi ashobora gushikana ivyiyumviro vyiwe kure ni kuvuga ko mutazokenera guhembwa murenze mutogwa nzokenera guhembwa kuko urumva mvuze gukenera guhembwa sinavuze ko nanse ngo ntibampembe kuko n'uburenganzira bwanje muga navuze gusa nti uyu munsi ntibizoca sinzo uwo mushahara sinzoca nza gukoresha kumbure mu buzima bwanje bwa misi yose ko ndafite nsanzwe niko ndakora kandi bitumye mbaho ariko nahisemwo no guhitamo kwiwanje kuvuga nti hako
noza kusanga nacenja mu kazi kenshi kuza kuvuga ngo ngira nje kwata amatelefone abantu bose bamamagaye reka ndabe bamwe mu dukora cyangwa gwaruka udafisa akazi mfata abantu bangahe baze bakira ivyumviro bivuye mu bariko babantoye hanyuma shobore kubona ingashaka kubishikana kuri aho nzo bamfise uburyo bwo kubikora kandi bwiwanje naronse kuko ari uburenganzira bwanje mugabo singiye mu byo kwitoza kugira ngo ndondere exoneration canke ndondere ikindi kintu mubona muzobishobora none ko muzamwigenga mutazamuri kumwe n'abandi kumbure musangiye ivyiyumviro canke musangiye iyo migambi mufise kugira utogwe nk'uwigenga murazi utogwa ku bice 40% nta kuntu ushobora kuvuga ngo watoye kuri 40% ngo uri wenyene abo bantu bagutoye nabo bari he ntibara abantu bakwemera ntibara abantu bari bagushigikiye nico gituma mvuga ntabo bose baretse kwitwa umugambwe mugabo nabantu bakuzi bagushigikiye kandi bashaka gufasha yego turiko tubashikiriza imigabo n'imigambi ya Pasteur Dieudonne Nahimana hazokwitoza mu bashinga amateka mu matora yimirije akaba yavuze yuko hazokwitoza mu ntara ya Bujumbura tubahe iminota mikeya yo kwakura kugira ngo mubaze ibibazo Pasteur mwakura kuri 39 77 35 94 34 Atume tugwana amatora atume tutumvikana kudasangira imigambi nigutanya bavukana amatora natume tujyana amatora natume tugwana amatora atume tutumvikana kudasangira imigambi nigutanya bavukana ndi muto sindi gito narabonye vyinshi iyo himirije amatora hamahavuka vyinshi abavamana amaraso bagiye hehe abakurana amenyo baciye hehe bagashinge n'abarukoti ivyo byose nivyabaye mwene gihugu bamaso sibarinja byiza amatora amasoko yabigura yarahombye nsigurira mwene gihugu bamaso sibarinja byiza amatora bimama natume tujyana amatora natume tugwana amatora atume tutumvikana Radio Bonesha FM muri ko murabandanya mwumviriza turi kumwe n'umutumire Pasteur Dieudonne Nahimana aho turiko turabashikiriza imigabo n'imigambi we hazokwitoza mu matora y'abashinga amateka yavuze yuko hazokwitoza mu ntara yagutse ya Bujumbura Pasteur Dieudonne Nahimana hoba hari umugambi mufise kuzoshinga umugambwe uwo mugambi muri mwanya ntawo fise kubera impamvu anagena basiguriye kare no kuvuga yuko amategeko y'igihugu cyane nkuko tuba tubibona mu ibwirizwa shingiro iyo hageze ibijanye n'ivyintwaro ntibisigura kutegeza kufisa umugambwe ego niko demokrasi nuvuga ko hari imigambwe mwinshi mugabo iyo hageze ibijanye n'ivy'uburongozi bw'igihugu haba ku munsi w'amatora nta muntu agenda akoresheje ibimenyetso by'umugambwe haba mu gihe cyo kurongora hari gihe abantu bavyibagira iyo bamaze gushika mu burongozi bakabana bakorera umugambwe gusumba gukorera igihugu kuko iyo bamaze n'inzira gusa yo gushika mu kibanza c'uburongozi kugira ngo ngene usigurire abandi ariko situma ubuzima bw'igihugu bubandanye umuntu amaze kuja mu bibanza by'uburongozi ategeza gukorera abarundi bose n'abatamutoye rero gushika ubukora ko amategeko y'igihugu akitwemerera yuko Uwigenga ashobora gushikiriza ivyiyumviro kandi agashobora kuja mu bibanza by'uburongozi numva umengo biracari inzira nziza kubera ko cyane tutaravuga ko turagira ahantu aho imigambwe yose 100% ikikorera usanga abantu bakora bifise intumbero yo gukorera abantu bose muri rusange hakirimo utuntu dutuma hariho kwinubana hagati y'imigambwe n'ubumengo sico kintu cyo kujamo ubu
reka nabo bigenga nabo baserukirwe tuhabe duterera ico dushoboye mu buzima bw'igihugu ariko muri uyu mwanya nibaza ko siciyumvira kiraza mu vyumviro vyanje Uwigenga hasabwa gukwiza amajwi 40% ntihenze harabage baravuga yuko aramananiza mwebwe ntabwo bamufise ubwo baje ntabwo basanzwe ngira mu buzima kubera ko mbavuga nti niko ndakora ikintu numva ko kiri mu kuri naho kiba kisa nikigoye ndakikora hanyuma bikunze n'amahoro bidakunze n'amahoro ariko nuvuga ngo nti ingene iryo byashitseho bishika ngaho mategeko niko sajyasho twese arigihe duca tugomba kubitunga urutoke ngo nibana kabikoze biri mu ibwirizwa shingiro niho binagore iyo bija muri yabwirizwa ry'ikigenga amatora twavuze tuti nababikoze gusa mugabo byaninjiye mu ibwirizwa shingiro twese twarasamaye igihe yariko yategurwa abantu bagenda kuritora nta numwe yigeze avuga ico kibazo ababishizemo kumbura babonye igituma babishizemo mugabo nta numwe yigeze aronka akaryo ko kuvuga ati bijya bintu canke tukavuga tuti babyanse kubihindura mugabo twabisavye rero ni kwa gusamara nyene tuvumenga amategeko ntaturaba mugabo twagenda gutora tugasanga mu nyuma tugarutseko rero bwizwa shingiro ryaratowe dusanga ico kintu cuko abigenga basaba 40% abimigambo basaba 2% kugira ngo mu mushinga amateka birarengana ariko nibaza yuko uburyo bw'ingene bizoshobora guhinduka nuko vyukuri bigenga nabo bahaguruka bakavyerekana kandi ejo kumbura umuntu ari mu nama nshinga amateka ho vyo no koro ingene umuntu yogerageza kugira ngo bizogere umunsi umwe ivyo bishobore guhinduka rero kuvuga ngo ndafise ubwoba ndinze ndabugira sinorinda gukoresha uburyo ku buryo niko nkoresha n'ubw'umuryango buryo niko ndakoresha n'ubw'abagenzi ariko baranterera amafaranga mba narakora imyaka myinshi ngashira ku ruhande si ibintu baza gusanzaza ntafise ivyizigiro ko bizokunda kuko ni interano niko natanga mu buzima bw'igihugu rero biragoye niko ariko abanzi barabizi ko jewe ikintu ko kigora niko ngirisha kaje kugira ico ndagikozeko Ego mbere yuko turangiza nakeka mu mutera abanyagihugu hanyuma bifuza kuzobatora bazobatora ku nimero izahe mwamufise ibibaranga Murakoze akama nagomba gutera abarundi kazi no kubabwira yuko demokrasi ni nk'umwana avuka akavura agakura agatambuka hanyuma agashika mu bugero rero twarinjiriye mu ntwara ya demokrasi aho abarundi n'abarundi kazi batsa kwitorera indongozi zibazana gutunganya ubuzima bw'igihugu kuva umuntu wa mbere atanga kumva avuga ibijyanye na demokrasi ni gwa gasore amatora bahejeje gutsinda amatora mu gihe c'imbere ntayo kwikukira aravuga ati ntihatsinze umugambwe ntihatsinze ikihatsinze demokrasi nyakuri mu nyuma tumva umuntu nka Amerika ndadaye ariko aravuga ko avuga cyane ko arahanira ibijyanye n'intayo kwikukira ariko abo bose barishwe mu buryo aho ivyo vyiyumviro vya demokrasi vyanigiye mu menshi nibaza rero ko tugezaho demokrasi yagira aca muri vyinshi igeregihe igahaguruka kuko abantu nibatangura kumva yuko ibijanye n'intwaro bibaraba kandi ko ari kubw'ineza yabo abantu bagakuramwe ibintu vy'amacakubiri bituma dusubira inyuma birashoboka ko dushika ahantu aho ibijanye no gutunganya ubuzima bw'igihugu bikorwa kubw'ineza y'umuntu wese atabamwe babanya gupfa abandi nabo bakabanyagukira rero mu buryo bwo kubikora no kumenya yuko gutora nico gikorwa cambere kigaragaza yuko umuntu hatahuye ibijanye n'ivyo kugira intwaro kwinjira mu ntwaro rusange akandi magomba kurangiriza ko nyaka hari abantu umva ariko ararengana akavanga amatora yaraheze ngo ibiharuro biri mu mashini ivyo bintu ni binyoma ntihagire uzoreka kuza gutora urumva ngo amatora yaraheze ngo turabizi ngene bizogenda kazoza nta mu makaza atari imana rero wovuguruza ngo amatora yaraheze ariko avuguruza umukuru w'igihugu yuguruye ibitiko turaja mu vy'amatora kubw'ivyo rero ntihagire iyo umuntu abikubwiye ukabiheba kuza gutora canke ushavuye kuri iki canke kiriya ni uhomba kandi bikurikira birakugira ko ingaruka reka rero abigenga ndazi ko muri benshi n'abanyamigambwe basanga bashize ku ntonda atari abantu bo kwizera gutora mutoro Uwigenga Nahimana Dieudonne nzoba ndi ku nimero 27 wa gatatu hereye epfo mu mfuruka y'iburyo epfo aho uzobona ifoto yanje hanyuma ugashaka urutoke kizoba ari kimenyetso cyo kuvuga ngo
turagomba ko ivyiyumviro vy'abigenga navyo bigira aho bishitse kugira ngo tushobore gutegura akazuza keza ka kino gihugu rero ndi umuntu yemera kandi yizera ko Burundi buzova mu bibazo byose bagiye turacamwo kikaba igihugu aho Burundi wese araraniwe mu kibano muri vyose murakoze Ego Pasteur Dieudonne Nahimana tubashimire cyane murakoze cyane namukuntumira Ego nkuko mwavyumvise rero twari kumwe na Pasteur Dieudonne Nahimana aho yariko arashikiriza imigabo n'imigambi yiwe hari mu bigenga bazokwitoza mu matora y'abashinga amateka yimirije hazo ari kwigenekerezo ya 5 ruheshi uno mwaka turimwo Christine Kamikazi nariko ndabashikiza kino kiganiro nkaba ndabashimiye mwe mwese mwagikurikiye ntibage gushimira Jimmy Blaze nizo nkiza yariko aramfasha kugira ngo amajwi ashobore kwashikira mubande mukurikira ibigano bya Radio Bonesha FM murakoze Mubivuze kwiki ni kiganiro mugira ico mushikirije kubiba byavuzwe ibyashitse ingingo zafashwe mu gihugu eka n'ivyiza birahi wanyu ariko abantu benshi batazi